N'iteka n'umunezero nsubire ngusuhuze nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wowe ubandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende igushikiriza amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndaguhaye kaze, ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uwu munsi wa mbere igenekerezo rya 15 ndamukiza 2024. Ico utegerezwa gusa n'ugufyonda sabone cange subscribe naho utarafyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndakwipfurije rero kubandanya uraruranirwa ndetse no kugira ibihe vyiza n'umunsi mwiza. Ano makuru rero harabafatiye ku ngingo nkuru zikurikira. Ubukene bw'igitoro buriko burakora cane ku gisata c'amagara y'abantu mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Ubukene bw'isubiriza bw'igitoro bwo mu bwoko bwa mazutu buriko burakora cane ku gisata c'amagara y'abantu mu ntara z'uburaruko bushira ubuseruko bw'u Burundi. Uburere bw'ubuvuzi bwose n'ibitaro vyo mu ntara za Kayanza, Ngozi, Muyinga na Kirundo ubu birafise iyo ngorane iri no mu bisata vyose vy'ubuzima. Ukugenzura ibikorwa ntibikiba neza kandi ku mwanya. Za rusesabaniha ziguma zihagaze mu bitaro bivuye ku bukene bw'ibitoro. Ingaruka nuko ibitaro biriko birapfisha abantu benshi bivuga ko vyokijije bikanabura kandi umwuka wo mu buruhukiro bw'ibitaro. Vyinshi kuri iyo nkuru ni mukanye mu buryo buramvuye ntuje kure. Nayo kandi mu ntara ya Rutana umukozi wo ku bitaro vya Rutana harapfunzwe yagirizwa urupfunguruzo. Jonathan Minyurano umukozi w'ibitaro bikuru vya Rutana yarahagaritswe na Daniel Ndayisenga arongoye igendereza muri iyo ntara ya Rutana iri mu bumanuko bushira ubuseruko bw'u Burundi. Yagirizwa kuba yaratevye kuzana urupfunguruzo rw'icumba co gupimiramwo abakenyezi bibungenze kuri ivyo bitaro. Kubw'amakuru avaho mu Rutana, Jonathan Minyurano ni umukozi ajejwe ubuhinga mu bitaro vyo mu Rutana mu gisata co gupima abakenyezi no gufata amasanamu. Yahagaritswe mw'ijoro ry'uwa 26 ntwarante guheze n'uwurongoye igendereza mu ntara ya Rutana, Daniel Ndayisenga ari kumwe n'umuyobozi w'ivyo bitaro muganga Corinne Kaze. Vyinshi kuri iyo nkuru ni mukanye mu buryo burambuye ntuje kure. Nayo kandi mu ntara ya Bujumbura ibiziga bibiri vyaratowe mu ruzi. Ibiziga bibiri vyaratowe kuri uwu wa kane mu gitondo mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura. Ivyo biziga bibiri bitaramenyekana vyatowe mu ruzi Ntahangwa. Ni ibiziga vy'abagabo babiri vyabonywe ubwa mbere n'abacukura umusenyi n'urucekeri rw'amabuye. Vyinshi kuri iyo nkuru navyo ni mukanye mu buryo buramvuye ntuje kure. Nayo mu makuru ariko aravugwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndi bugushikirize ino nkuru ivuga ko imurongwe mw'ikambi ya indari impunzi mu gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo impunzi nshasha zahawe imfashanyo. HCR yarahaye imfashanyo impunzi nshasha zo mw'ikambi ya Murongwe ni mu ntara ya Kivu y'ubumanuko mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Abayihawe barakenguruka cane kuko bahora bahuze hafi vyose. Vyinshi kuri iyo nkuru ni mukanye mu buryo bw'idonido. Sayo gusa ayo hamwe n'ayandi ni mukanye mu buryo burambuye ntuje kure. Ico utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV haraba handitse ijambo sabone cange subscribe urafyondako hama uba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ano makuru ku buryo burambuye nunyemerere nyatangurire kuri ino nkuru ivuga ko ubukene bw'igitoro buriko burakora cane ku gisata c'amagara y'abantu mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Ubukene bw'isubiriza bw'igitoro bwo mu bwoko bw'amazutu buriko burakora cane ku gisata c'amagara y'abantu mu ntara z'uburaruko bushira ubuseruko bw'u Burundi. Uburere bw'ubuvuzi bwose n'ibitaro vyo mu ntara za Kayanza, Ngozi, Muyinga ndetse na Kirundo ubu birafise iyo ngorane iri no mu bisata vyose vy'ubuzima. Ukugenzura ibikorwa ntibikiba neza kandi ku mwanya. Za rusesabaniha ziguma zihagaze mu bitaro bivuye ku bukene bw'ibitoro. Ingaruka nuko ibitaro biriko birapfisha abantu benshi bivuga ko vyokijije hama bikanabura kandi umwuka wo mu buruhukiro bw'ibitaro.
abaganga ntaco bagishoboye, turi mu mwiheburo, turihebuye bivuye ku bukene bw'igitoro, ibikorwa vyo gutabara imbabare vyaragabanutse, kiretse abibarutse, izindi ndembe zirihozwa, mu gihe izo usanga ari abarembejwe n'indwara ya malariya, uko akaba ariko bivugwa n'umuganga wo ku bitaro vya Muyinga yavuganye na SOS Media Burundi, natwe dukesha iyi nkuru. Abana benshi barapfa kandi bashitse mu gisata c'indembe cacu, badushikira natwe turi mu bihe bidasanzwe vy'ubukene bw'ibitoro vyo kwiyunguruza, uko akaba ariko uwo muganga abandanya avuga. Mu ntara ya Kirundo ntibakivura indembe nk'uko bitomorwa n'abajejwe za Rusesabaniha. Haraheze hafi indwi ata ndembe twakiriye n'abakenyezi bagira ingorane bariko baribaruka. Amakomine yegereye inzuzi harimwo abagwayi ba malariya benshi kubera iyi myuzurira. Turamaze gutabazwa tubwirwa ko amavuriro matoya yarengewe n'abagwayi na cane cane barembejwe na malariya, uko akaba ariko uwo muforomo yemeje. Aha ku bitaro vya Kirundo turafise ubwoba ko hashobora kwaduka indwara ifatiye kw'isuku rike, kuko icikagurika ryisubiriza ry'umuyagankuba rituma ibintu vyunyuka, na cane cane mu buruhukiro bw'ibitaro ahari icumba gikanye gishirwamwo ibiziga. Turamaze kumenyera izi ngorane z'ubukene bw'amazutu, amamashini yacu arazima, ibiziga bikanuka gushika mu gice kigwariramwo abana. Uko akaba ariko uwo muforomo agaragaza umubabaro, intwaro ntaco ikora. Mu gihe igitoro kiriho ku masitasiyo hatandukanye, intwaro irashinga igitigiri c'amaritiro y'ibitoro ataco amaze ku bitaro ndetse no mu burere bw'ubuvuzi. Birababaje cane, intwaro n'igipolisi borohereza ibikorwa vyabo hamwe n'amakamyo y'abadandaza baha ibiturire abajejwe ayo masitasiyo hari muri ako karere. Ku gihe c'umukuru w'igihugu Nkurunziza yapfuye muri Ruheshi 2020, ntitwabona amagorwa nk'aya, turicwa n'inzara, ubukene bw'igitoro bukora ku bantu bose. Habaye isanganya dufata ipikipiki kandi tubona ko dushobora kugira impanuka nyinshi kandi tukariha amafaranga menshi mu kunguruza abakomeretse. Uko akaba ariko umwe mu banyagihugu yidoga. Bamwe mu banyagihugu baridogera intwaro ya CNDD-FDD. Turabura imbarutso n'abatuja imbere, ahandi ho two kwisanga mw'ibarabara. Natwebwe abapolisi turiteguye. Uko akaba ariko umwe mu bapolisi atashatse ko amazina yiwe amenyekana avuga. Ibura ry'igitoro mu Burundi bumaze imyaka irenga 3 rigakurikirwa n'iduga ry'ibiciro vy'ibifungurwa vya nkenerwa. Iryo kena ry'ibitoro rikora ku buzima bw'igihugu bwose. Igisagara c'ubudandaji Bujumbura, ahari abajejwe intwaro benshi, kikaba gikorwako cane gusumba ibindi. Abategetsi b'u Burundi bari bahisemwo kuza barahenda abanyagihugu ngo hari ikibazo c'amakamyo adakwiye kugira hazanwe igitoro gikwiye kivanwa mu kivuko ca Dar es Salaam mu gihugu ca Tanzania. Bahisemwo kudasubira kuvuga ku bitoro. Ku bwa Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parisemu, indongozi z'u Burundi zitegerezwa kwemera ico kibazo c'ubutunzi hatumweko inama rukokoma kuri ico kibazo. Abasesanguzi bo mu Burundi na mvamakungu bakemeza ko imvo nyamukuru ari ibura ry'amafaranga mvamakungu ritarigera ritorerwa umuti. Ayo mu makuru ariko aravugwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi, nunyemerere mushikirize ino nkuru ivuga ko mw'ikambi ya Indaro impunzi ya Murongwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, impunzi nshasha zahawe imfashanyo. HCR yarahaye imfashanyo impunzi nshasha zo mw'ikambi ya Murongwe, ni mu ntara y'Ikivu y'ubumanuko mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Abayihawe barakenguruka cane kuko bahora babuze hafi ya vyose. Iyo mfashanyo igizwe n'ibikoresho vyo mu nzu yatanzwe na HCR ku wa 4 uheze, ihabwa impunzi zahora mu kigo barindiriramwo ca Kavimvira muri Kivu y'ubumanuko nyene. Twaronse amabido, indobo, amasafuriya, ibikombe, imikeka n'ibintu vyo kwipfuka. Turanezerewe. Uko akaba ariko bivugwa n'impunzi zayagiye SOS Media Burundi, natwe dukesha iyi nkuru. Abaronse iyo mfashanyo bashika 2,000. Bamwe bemeza ko batagira n'ico bipfuka baryamye mu kigangara mu mbeho irengeje.
ubu ngiye kuronka ico mfuka abana banje. Ivyo ni ibivugwa n'umuvyeyi anezerewe. Izindi mpunzi zirashima ukuntu zikize kubura ico zitekamwo. HCR yaratwiyumviriye iraduha amasafuriya n'ibindi bikoresho vyo mu gikoni. Turashimye cane iyo mfashanyo. Iryo shirahamwe rikukira ONU ryatanze kandi amahema kuri izo mpunzi zishika 2,000. Ikambi ya Murongwe womenya ko irimwo impunzi z'abarundi zirenga 15,000. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye, ariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ico utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV, haraba handitse ijambo s'abone canke subscribe, urafyondako hama uba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza. Ndakwifurije kubandanya uraruranirwa ndetse no kugira umunsi mwiza n'ibihe vyiza.